Chuti bagenzi mukomeje gukurikirana ibiganiro bica kuri Samirizi ndabaramukije mwese mvuga nti amahoro y'Imana abane namwe umwe wese ahari baba kubari mu gitondo baba kubari ku mugoroba baba kubari ku murango nizere ko Imana y'amahoro yabanye namwe ikabakomeza ikabiriza buri muntu wese agiye kumviriza iki kiganiro akaba gihumeka umwuka w'abazima ndamwifurije ukomeza kugirirwa neza n'Imana. Hanyuma nkuko mumenyereye nitwa Niteka Samuel nkorera kuri icano yitwa Dusabe Bibiliya yera mu Kirundi, niho nsanzwe ncisha ibiganiro by'ijambo ry'Imana, niho nsanzwe ncisha ama audio yo gusoma Bibiliya yera mu rurimi rw'ikirundi, niho nsanzwe kandi ncisha ubuhamya canke se imburi abantu batandukanye kwisi baba bandugikiye kugira ngo bashikirize abakurikirana yicano abakurikirana iyi Samirizi. Rero ndi kuri iyo ntumbero uyu munsi iri joro nyene mbere yuko buca nakiriye message z'umusavyikazi w'Imana yandungikiye imburi ikomeye cyane, imburi iraba buri muntu wese utarabye hasengera, utarabye ngo arihanye cyangwa ntiyihanye, imburi iraba buri muntu wese aba muri iyi si. Ni kuri uyu mwanya rero ngomba ndashire ko izo message yampaye, sabe buri muntu wese asanzwe akurikirana ibiganiro kugira ngo ntabifate minenegwe abifate ibyiwe. Nikuvuga ngo ijambo ryose ryitwa ko ryavuye mu kanwa k'Imana nturifate minenegwe, wewe kira kubyizera gusa hanyuma usenge, usabe imbabazi ku ruhande rwawe, usabe imbabazi umuryango wawe, usabe imbabazi igihugu, mbere abantu bose bumva ko kuye gusengera ubasengere. Kandi icambere ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo mubanze mwitwararike iby'ubwami bw'Imana ngo niho ibindi byose muzobyongerwa. Rero nimburi iraba jewe ndikunda shira kiki kiganiro, nimburi iraba wewe uri kuracyumviriza, nimburi iraba ishengero, nimburi iraba baririmbyi, nimburi iraba abakozi, nimburi iraba buri muntu wese utarabye urwego arimo. Rero ndabifurize kugira ibihe byiza, ndabifurize buri muntu wese kubifata nka nkama kandi abyumviriza tuje ari mu mwanya mwiza. Ukabona uri ahantu harakavuyo harakajegari, ndakwinginge iyi video ntuyumvirize, uze kuyumviriza ufise umwanya mwiza, ufise umwanya mwiza wo kuyumviriza witonze, wumve ico Imana ishatse kuvugana nawe muri iki gitondo, waba ubyutse canke se ku murango, waba uri ku murango canke se ku mugoroba, waba uri ku mugoroba, bitewe n'umwanya uri buyumviririze. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka rero nshire ko iyo message igira ishikirizwe twebwe abatuisi. Ndibaza umubiri wawe n'umwami kajikuzimu bigoza chana nande kuzimu. Jewe ndibaza uyu mubiri wawe n'umwami ahoraho, uzopfa ukajikuzimu beguza jana nande kuzimu. Bekana mugenzi wino mwisi azoguherekeza igihe uzagenda, ukayitegereza iherezo ryawe ukuza umerewe ikuzimu. Bekana mugenzi wino mwisi azoguherekeza igihe uzagenda, ukayitegereza iherezo ryawe ukuza umerewe ikuzimu. Mbega mugenzi uzakizwa nande ko wahevye Imana ugatwarwa n'ivy'isi? Ubutunzi bwawe ntibuzakukiza amenye y'urupfu
urupfu ntirukurye. Mbega mugenzi uzakizwa nande, ko wahevye Imana ugatwarwa n'ivy'isi? Ubutunzi bwawe ntibuzagukiza, amenyo y'urupfu ntirukurye. Mbega na mugenzi w'ino mw'isi azaguherekeza igihe uzagenda, uzagenda ukayitegereze iherezo ryawe, uko uzaba umerewe ikuzimu. Mbega na mugenzi w'ino mw'isi azaguherekeza igihe uzagenda, uzagenda ukayitegereze iherezo ryawe, uko uzaba umerewe ikuzimu. Ivyo waruhiye muri iyi si, nta na kimwe uzojana kigufasheyo. Ubutunzi bwawe n'ibindi vyose bizosigara igihe uzogenda. Ivyo waruhiye muri iyi si, nta na kimwe uzojana kigufasheyo. Ubutunzi bwawe n'ibindi vyose bizosigara igihe uzogenda. Mbega na mugenzi w'ino mw'isi azaguherekeza igihe uzagenda, uzagenda ukayitegereze iherezo ryawe, uko uzaba umerewe ikuzimu. Mbega na mugenzi w'ino mw'isi azaguherekeza igihe uzagenda, uzagenda ukayitegereze iherezo ryawe, uko uzaba umerewe ikuzimu. Mbega mwene data, ko mbona wiyerera ukuri kwanje, kandi umukwe yakuko yagiye kuza. Mwene data, reka kuyikura mwene data, reka kuyikura. Mbega wa mukozi, ko mbona wiyerera ukuri kwanje, kandi umukwe yakuko yagiye kuza. Mwene data, reka kuyikura mwene data, reka kuyikura. Mbega mwene data, ko mbona wiyerera ukuri kwanje, kandi umukwe yakuko yagiye kuza. Mwene data, reka kuyikura mwene data, reka kuyikura. Urakaba wa mukozi, urakaba ntuzumere nka Mose yameneshwa amabwiriza 10 n'abiwiwe n'ishengero Imana yari yamuhaye. Nagejeje kubona izo ndirimbo, Imana iciye imbwira ati umve mwana wanje, Yesu yaje mu isi akorera ibitangaza muri bo, ariko ntibigeze babibona kandi ntibigeze bamwemera, nk'uko bamwita ko ahubwo ari we mukuru w'abadayimoni.
kandi ari we musambanyi, ari we yahonyanze isabato akabwira umunsi bamubamba ati niko bavugishwa b'iki gihe bariko baragirirwa. Ati ariko Yuda yabaye uwushigikiye ico gitero, yapfuye yiyahuye akororerwa muri Gehinomu. Ati ngomba ndakubwira amabanga agomba abe ku masengero yo mu isi yose, ndetse kugeza n'ayaramwe iki gihugu murimo. Atumve Uhoraho araje nk'uko abidogeye Mose bahereye mu nzira. Ati Mose yabaje gukana ikiyaga gitukura, abanza akorera ibitangaza muri bo, abikorera ngo kwa Farawo. Ati ariko ivyo byose Abisirayeli barabibonye, abana b'imfura barapfa, Imana ibateze bikere, isi yose igihugu cose gicika umunuko no kwa Farawo bishikayo. Imana ibateze ibintu vyinshi. Ati kugeza naho Mose bamutuma inzoka ariko yiwe, Imana imubwira ati terera inkoni hasi, yiwe niyo yamitse ziriya zose. Ati uko niko nakoreye ibitangaza mu masengero y'iki gihe. Ati ariko ivyo vyose ntibabibonye, bagumye bagwanya abakozi b'Imana, bagumye bakubita abakozi b'Imana, ndetse ari abakozi b'Imana bariko baricwa n'uburozi, abandi bahererwa banigwa mw'ibanga. Ati uko rero Uhoraho aramanutse mw'isi guhora, aramanutse mw'isi guhora, ataramanutse mw'isi guhora. Ati tugiye kubibonesha amaso yacu kandi bidatevye, tugiye kubibonesha amaso yacu kandi bidatevye. Nuko ati tugiye kuvyumva hirya no hino ingene Uhoraho agiragirira bameze batyo. Ati ni nk'uko tugiye no kubibona aho duherereye. Ati umvirize, abantu bariko barahiga abakozi b'Imana, baza bahiga Imana. Ati baza bahiga Imana, baza bahiga Imana. Ati baza bahiga Imana. Ati Uhoraho agomba asye ivyo bagize nk'imiringa, agomba asye, agomba asye ubwo burozi bw'ababo barishe. Ati Uhoraho agomba asye ubwo burozi bw'ababo barishe, agomba asye ubwo bubeshi bw'ababo banyweshe, tibubemwo bumara bubamara. Agomba asye ubwo bugizi bwa nabi, ngo agomba asye ubwo bucokoro bariko baracokora. Uhoraho atagira biswe nka kumwe Mose yasye imiringa arabanywesha bose barapfa. Ati Uhoraho agomba batuma inzoka z'ubumara zibarya bameze gutyo, ntazozigurira kuko mw'isi hagira hapfa abantu benshi, ariko hagomba hapfa abantu bariko bacokora Uhoraho. Ati Uhoraho mw'isi yose yakoze ibitangaza muri bo, aragenda mu ntara zose z'iki gihugu, aragenda i Amerika, aragenda. Uhoraho arabaza ati mbega niki atabakoreye? Teraba uruzabibu yararurimiriye, ararubagarira. Ati none yarubuze kw'ivyahamwa. Ati agomba ahigure n'abataye ingabire, agomba ahigure n'abataye imirimo, agomba ahigure n'abacokoranyi, agomba ahigure n'abariko bivanga mu busambanyi, agomba ahigure n'abaroze, agomba ahigure n'ababeshi, agomba ahigure n'abariko bahiga abandi. Yego uko nyene niko agiye kubagirira. Uyu munsi Imana yazi ko ndyama, sindigera ntora agatiro nariko ndasenga, kuko ivyo nariko ndabona. Uhoraho amurambariye ati umve, nze kubwira abantu bose nzi ko basenga aho bukera, abari muri Afurika hose badufitaniye amanomero. Ati bibagabe, Uhoraho agiye gutuma imiriro, Uhoraho agiye gutuma imyuzure, Uhoraho aragiye kurungika inzoka z'ubumara, aragiye kurungika bene nyene bahana uburozi bukomeye, kubera Imana ngo iriko irihora amaraso y'abagororotsi ariko arameneka mw'isi, ariko arihora amasuma ariko arahabwa abapasitori bari mu kuri n'abarimu bari mu kuri.
abadiyakoni bari mukuru, abajenama bari mukuru bavugishwa n'Imana ati rero araje guhora. Mugiye kubona impfu ziteye ubwoba aho muherereye hose, ndi guhora araje. Aho yavugiye ntaze ni kera, ndi kuko uyu mwaka aratangura gukora. Uyu mwaka nyene uyu nyene agira atangure gukora. Abarira bagira banezerwe, abanezerwa no guhama abandi nabo bagombe barire, kandi bagombe barire. Ubu turi 10:17. Ntabwo kuva abandi bose baryama ndigera ndyama. Ntabwo ndyamye kuko uhoraho ngo arashavuye, uhoraho ararakijwe n'ibiriko biraba mw'isi. Ndi ku munsi hava amamiliyo n'amamiliyo y'abakozi b'Imana, kandi ngo bishwe ngo n'abita ngo n'abakozi b'Imana nkabo. Abaririmbyi bariko baricwa n'abandi biyitaho n'abaririmbyi nkabo. Abasenzi bariko bicwa n'abasenzi biyitaho n'abasenzi nkabo. Nuko abapasiteri bariko barica abapasiteri nkabo. Uhoraho araje, Imana iraje yiyerekane, Imana iraje ihore amaborogo, ihora y'amaraso ariko araseseka y'abakozi bayo. Irazije ihore y'amarira abayigororokera bariko barataka buri munsi, bariko baraniha iminitaniha. Dewe uzodutabara ryari? Uzone nguhora guhera uyu mwaka nyene, kandi guhera uyu mwaka aramanutse atangure guhora. Umumarayika murimbuzi aramanutse kandi aramanutse. Mwitegura ibiriyo biteye ubwoba guhera uyu mwaka nyene mwitegura ibiriyo biteye ubwoba. Uhoraho aravuze atabumviza imburi zose nibatazumvira, nawe wabo bitegura ibiriyo, bitegure guhona. Abatumvira ngo bihane, bitegure ibiriyo, bitegure guhona. Horaho ndajije ntaryamye kubwiza imburi. Bitegure guhona. Umumarayika agomba atangura uyu mwaka nyene, kandi agomba atangurire mu bungere, agomba aca asubira mu bapasitori, agomba mu bavugishwa batariko barayemera. Araje mu barimu, araje mu bajenama, aramanutse mu basenzi, aramanutse mu baririmbyi ndetse no mw'ishengero. Agira atangure guhora amarira y'abariko barayitakira, y'abarara barayiririra, y'abarara barataka. Tewe uhoraho uzogeza ryari guhora amaraso y'abacu? Mana uzotangura ryari guhora y'amarira n'aka gahinda? Uzogeza ryari? Tuzaduterwa na bene wacu biyita ngo dufatikanije umurimo. Uzogeza ryari? Araje guhora, araje. Uhoraho aramanutse guhora. Agomba atangura uyu mwaka nyene turimwo. Uyu mwaka nyene aratangura. Ngo aramanutse gucumita ibisuma birara biramena amazu. Abandi bariko biba abandi ku makonti, abandi bariko baratwara amaparasera y'abandi, abandi ngo bariko bariba abana b'abandi baza kubakerera babata mu binogo. Ati uhoraho aramanutse, agomba atangure kurigita, agomba atangure. Ati uhoraho agomba atsuke ibyago kw'abo bantu. Atariko umviriza,
agomba dome ku kimenyetso kumwe yadoma ku kimenyetso mu Bisirayeli mu buja kwa Farawo. Agomba dome ku kimenyetso ku buri muntu wese. Agomba dome ku kimenyetso ku buri muntu wese. Agomba dome ku kimenyetso ku buri muntu wese. Ati ngaha aramanutse kumwe yadoma ku kimenyetso mu marayika ku bishimajyango bya Bisirayeli, abana b'imfura bose bagahona mu buja kwa Farawo. Uko ni kwa agomba kore, ariko arashira ku kimenyetso rero ko biwe, ariko arashira ku kimenyetso ko bariko baramutakira, ariko we utariko wihana, utumviye imburi ngo wihane, uraje Imana ikurimbure, kandi uraje Imana ngo ikurimbure. Imana iraje kurimbura. Ati ibi bigiye kumara imyaka 3. Umumarayika agiye kumara imyaka 3 akontorora iyi si, ahora amaraso y'abagororotse ariko arameneka, bataco bazira, ahora amaraso y'abana b'abagororotse ariko arameneka. Urabakerega, urabahabwa amasuma, arabarogwa, ivyo vyose aramanutse guhora, ariko aragomba manuka. Ati umve uhora havuze ati ivyo byago bigiye kumara imyaka 3 mw'isi, bigiye itarike bizotangurirako niyo tarike bizoherera, azoba ahejeje guhora amarira bariko barayitakira. Amen. Reka ndagushimire wewe twabanye kuva ikiganiro gitanguye gushika kigeze ku iherezo. Shimire kandi umusavyikazi w'Imana ati hereranye iyi message, ariko akaba yagamburukiye Imana, akemera Imana ikamurata adasinziriye, akabyemera, agafata umwanya wo kurekodinga, akarungika izi message kugira ngo jewe na wewe dukunde dushikirwe n'iyi message. Imana y'amahoro imuha umugisha. Umwanya n'uwawe, umwanya n'uwanje wo gufata umwanya tugasenga, tukamenya mbega dukwiye guhagarara hehe, mbega dukwiye guhagarara mu ruhe ruhande. Niba duhagarara mu ruhande rw'Imana, ubwo nahacu kwirimbura, tukamenya ibyo dupfa n'Imana, tukitunganya buri kimwe cyose cyo dutandukanya n'ijuru. Bityo rero Imana y'amahoro iduha umugisha kandi ibagirire neza mu byose na hose. Ndabakunda cyane, ntiwibagire gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri channel kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere kuri hashoboka, kuko niyo ntego y'iyi group. Turifuza ko iyi channel igera kure hashoboka, kuko twifuza ko ijambo ry'Imana rigera kure hashoboka kugira ngo rishikire abatuye isi bumva ururimi dukoresha. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndabakunda cyane kandi bifurije kugira ibihe byiza mu byanyu no mu banyu.